Comedy. Yes. Kuyoboniki. It's my dream. Ego niko nabivuga. Kuko ni kintu kiri so special kuri jewe navuga ati ndakubona. Yeah. Uvuze kuyagura muri uri kurategura icyumviro cyo gufata abandi bantu kabaforomo kabazana. Nk'iciyumviro fise. Ntuza comedy ngiye kuyihagarika. Ngiye gukora cinema. Cinema niyo numva iri mu maraso. Niyo numva iri mu maraso niyo nokora. Nubwo mwene mize ntabwo ndabikora. Gusa ndibye vuba. Urumwe no mu bantu no uvuga yuko bakunda kujana abaririmbye babaha amadiri mesha giye atandukanye y'amasho. Ni kweri iryo business ni wewe cyangwa hari umuntu hari hambavu yawe aba yagutumye. Yes, bakunzi ba Rock TV ndabaramukije kuri mikoro mukumwe na Jasmine Masamba minyuma ya kamera ni Kibanomike abanange baha amasanamu ameze neza cyane. Uno muzindi kumwe n'ugwaruko gwaruka navuga yuko ari mu bantu bari mu bantu navuga yuko muri kino gihe ko barakora amateka menshi giye atandukanye. Reka tubakire muri TV zacu za Rock TV ndabaramukije mumeze neza. Turashima cyane. Munakura hari mu demo hari yanyashobora kukubona akavuga ati mutipe n'umuboga. Urishimira uko usanga mbo je ndishimye uko sanzwe meze mu buzima bwanjye bwa minsi yose. Ko batakuzi utwabute. Mbo ku mazina yanje beshi banzi nka Mvune Boy. Mvune Boy. Mvune Boy. Canke Ezekiel Official. Kaburu murundi. Nkandi murundi. Kuwe kwise Mvune Boy. Mvune Boy yari team. Nka kuri avuga that boy. Ibintu nk'ibyo. Mu mpere mugenzi wawe nawe ndamubaze urumenga afise n'ubusage. Yes, fresh. Uno musi muri kino gihe turumenga abagene barijukiye umupira sana. Ya cyane gose vraiment. Nako twumvugwa rukari rukenya mu bakinyi baboneka mu gihugu cy'u Burundi mwe muba muri mufanira inyuma bigenda gute? Ya turaba fans ni turabajoye. Ego. Kubata kuzina nawe twagute? Ya amazina yanjye ni Darius aka Feluz. Ya. Feruzi. Itimu iwanyu ariko ryambere umuntu ayumvise yitwa gute? Ni Don't Worry. Don't Worry. Yeah. Kubera kimwese umwashimye kuyitwa Don't Worry. Kubera ko twama turi alaise n'abantu batagira ibibazo uko kije ucakira uko kije ya. Ego. Je ndafise ikintu cyako kubaza Mvuna Boy. Yes sir. Mvuna Boy. Muri kino gihe umwaka uraheze. Atamu comedy tubonye agiye kuri hit hejuru. Biva kuki byagenze gute? Mbo urumva mina misi nyene urumva ibintu biraza bigahinduka. Mbo hari impamvu ata muntu mushashe baravuka kandi twizeye no mwaka nturahera kandi twiko turakora ariko abarikora bari mu kibuga ni benshi. Rero natwe ntiturizeye yuko ibintu bimeze neza kandi natwe twiko turakora kandi twabisize mu nguvu cyane. Mu mpera mugenzi wawe mumaze ikibazo kimwe kubera no musi ndibaza ko tuza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye. Comedy. Yes. Kuyoboniki. It's my dream. Ego niko nabivuga. Kuko ni kintu kiri so special kuri jewe navuga ati ndakubona. Gukunda hari abantu bashaka kuvuga ati ikintu cyose cinjiye muragikunda. Umaze kunguka iki kuvuga ngo ukina comedy. So icambere na mbere navuga ati ndafise urukundo ku bantu Jean kuboneka neza mu bantu ndafise babandi mvuga ati bambonye bararyoherwa. Nico kintu cyambere duharanira kuba uvuga ati Jean urashifise abantu bashaka kwishimira kukubona nico kintu cyambere deje maze kugira abafanzi ibisigaye birikora. Mukorana muri babiri cyangwa hari abandi bari inyuma babatabo. Hariho n'abandi vraiment hariho n'abandi si twe twenyene. Mu mpere Mvuna Boy nongenda mubaza ikindi kibazo. Mvuna Boy. Mvune Boy. Hari abantu benshi iyo batangiye gukorana usanga mu misi mikenya basambutse. Mwe ko mukora iki kumbuye kugira ntimuze timu yanyu sambutse? Mbo jewe mu bisanzwe cyo nipfuza ibintu byinshi kandi nipfuza ibintu birebire gushika kure. Simba nifuza yuko umuntu dushwana mba nifuza yuko abantu bose twuma twumvikana. Nka Don't Worry nkeneye kuyagura. Tuba abantu benshi umuryango wagutse umuryango w'abantu benshi nibyo kintu nifuza. Sinifuza wa muryango w'abantu babiri nkeneye kuya famille. Uvuze kuyagura uri kurategura icyumviro cyo gufata abandi bantu kabaforomo kabazana. Nk'iciyumviro fise
ntuza komedi ngiye kuyihagarika ngiye gukora sinema niyo numva iri mu maraso niyo numva iri mu maraso niyo nokora nubwo mwino mize ntabwo ndabikora gusa ndibye vuba ndatangura kuboneka neza kandi ndabifisemo ingufu cyane izina kwanza duhere ku izina rya company yiwanyu ari nk'ishirahamwe benshi muri baza yuko bizoborohera gutahura borohera gutahura bizoborohera kubera ko don't worry ndibaza tumaze kugira don't worry TV boja niyo ihari nabanje kuraba ni ihari ku rubuga kandi niyo ihari no mu isi nta yindi ndabona rero niyo mpamvu umuntu wese yinjiye akagira agashashinga azobibwa hariho umuntu ashobora kuraba akavuga ati abakomedi keshi na keshi dukunda kubona ibyo mu bintu bakunda gukina usanga abantu menga nabo bucafu mugabo umuntu akarabara umenga nakanotingira kariyo muri timu yanyu twebwe mu bisanzwe nkuko nabivuga komedi ntaco iradushikanaho tuba dufise ibindi ku ruhande ubundi buzi ku ruhande bugiye butandukanye ariko nyine turizeza one day ko tuzoshika aho dushaka kandi umuntu akora kugira agira aho ashaka yego mumere mugenzero ngenda mu badiki agene kibanza hari abantu benshi bagiye batandukanye bashobora kwibaza ati yuko komedi ari uguguga takintu kimwe cyo bakivaramwe mugabo tutabona abantu benshi mbagiye batandukanye namwebwe murimwo mwambara neza usanga no kuba muba mu mazu meza kuba nta usanga uko hanze no mu nzu usanga uri fresh nk'umuvyeyi ashobora kuba afise umwana akaba afise impano mugakanga kumushyigikira wo mubwire so ico kintu rero bituma bwa abantu benshi barakihenda je par exemple kuri dade wanje my daddy ndamwemera gose kuko niyo umuntu avuga ati je umwana we wanje akuza akora imoto mu giti kumushira muri mekanike navyo kumuhatira ngo urumva ngo ejo ngo makube docteur no uburi kuri amwica mu mutwe kuri kumushira mu bintu adashoboye deje ifo yuko mushira muri bya bintu basi afite talent yumva ko bimuriyo yana babwira rero yuko abwo bagira support abwo mu bintu babona yuko bashoboye imbere yuko mutangura team muri mwe gune ndatangiye gupropose uyundi ati burya ubona tuko dukunya tutokubita inoti yari ya so navuga ko jewe nari sanzwe nkina ndi no mudancer gusa nari mudancer so gusa ndabiheba ko ibintu bya school manza ndabuja gatoye aho tumaze kuvuga ati turimutse turaje mu Kanyoshi turahura na brother Ngamvune boy acirambwira ati naje ndafise ide yo kuvuga dukora ikiniki deja turavuga ati okay reka tubishire marike ya action turabikorerako so turiko turategura ibintu by'amafilme nabyo tubandanyirizeko mu mpere Mvune boy ndamubaje ikintu kimwe Mvune boy turazi ko filme ari mu kintu cya mbere gitwara uburyo bwinshi ariko umuntu agitangura biragorana kugira garukane burya buryo aba yadepassije muri yashizemo mwebwe murafise sponsor ico ngintu musanze je ndi umuntu nkora ikintu nemviriye nyimba navuze ati reka ngende muri sinema je ndi wa muntu nubwo nohomba ariko mbona nakoze ikintu abantu kikaba kibohera kikaba gisa neza nta kibazo na kimwe kubera nyimba nzo nakoresha amafaranga ntabwiye kuvuga ntarinze kuvuga ngaho kuri kamera nkayahomba sindayunguke ariko nkumva abantu ijya sinema ratwikorera butwongera ahubwo rishangire ngo uvuze kubongera ndemera nkisaranda nyenezo nkamubwira ati buri hanganye gatoya rwanda ko muri mu mitumo mbo musanzwe sinabijemwo ngo nje kuyora sinabijemwo ngo nje gutunga oya je naje kubikora mvuga ati je mu bisanzwe ndiko ndabikora nko kwiryohera nko kwiryohera sindabikora ego ndabikora nka business nka Porsche ariko umunsi umwe ntazi Imana yampa izoma ariko ndiko ndabikora nko kwiryoherwa gusa nzogerageza nkore ahantu abantu baginezewe
urumwe no mu bantu no uvuga yuko bakunda kujana abaririmbye babaha amadiri menshi agiye atandukanye y'amasho ni kweri iryo business ni wewe cyangwa hari umuntu hari hambavu yawe aba yagutumye mbo biriya ni jewe nta wundi muntu aba yantumye biriya nyene n'ikintu niyumviriye kubera ko naje narahoze ndi mu DJ ndabona ingene babitegura haba nanje mvuga ati reka ngirageze sho ya mbere nayigeragereje mu Cibitoke ca Rugombo i Buganda mu Gasenyi none mwajanye nde nanajanye cyo gihe nanajanye uwo bitwa Mafia n'uwo bitwa Bekere Bekere wo hehe Bekere wa hehe Bekere wo mu Kanyosha ndatwara n'abajya abasitari bose mu Rugombo ndabashiramo abasitari beshe mu Rugombo narasitsemo kubera hari wabo narakoze nkoze mbona abantu barabyishimiye cyane gusa nkuko nakubwiye ati je nkora ibintu nk'agatwiko nabikoze nyene nko kwiryohera gusa nyene nta mahera ya danje naborose ariko narabikoze mugati n'umunsi ndasubira sukwandika izina amahera zozarizana no miyo minsi heze twaranavuganye na Diwana ndongika manager wiwe cigiye twagomba tugende muri Kongo gusa nyene ciyo byaciye bipfa kubera nasanze baciye amaboko maremare baciye amaboko maremare umanager wiwe ambwiye amafaranga menshi cyo ndabyihorera cyamugati sawa kumunwa cyo yaguhaye cyanditse ati kurikiza ibintu mbo muri Iteka Music nka D1 aba bafise ntuze ya tarifu afise tarifu y'amafaranga kugira umuhaguruze ayitafise naranavuga ati depasse ndende kabisa cyo ndabyihorera gusa nyine sinabihagaritse bari bavuge ko muri hiri indege kugira cyangwa mwari kugenda twavuganye ibintu bya déplacement gusa ntiyari kugenda haba mu zabuvira n'imodoka cyangwa ratanye yari kugenda n'imibiri n'indege bimaze kugenda uho manager we amaze kumbwira uko sinacise intege mvuga ati n'undi munsi nzosubira naragenda akora nyine utusho tugiye dutandukanye n'ingozi narimvuye kuduga n'Igitega no mu Rumonge numva nyine umutima umwe ambwiye ati bikora ubundi ukambwiye ati bihe gusa sinabihebye ndabirimo amaraso aracashushe gusa ndizeye ko buvanye nesubirana kubikora buriya nyine nabifashe nka approach nka business hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko abakinyi ba comedy ngaha mu Burundi atarukundo mufitaniye biva ngo no kuri biva kuri mbo rukundo je nko kubwanje nubwo tutaba twahuriye muri ndazi mbafise urukundo sinibaza abandi gusa ndibaza abandi nyene bamwe hari uwandikira kakugara kakakwishura nk'indwi heza ukemera ati ne nk'uwo muntu kacusanga usanga ndakwandike ndagusombya amafaranga usombya yindi ndagusombya amafaranga umva ukanduka babaje uzanye wagusombya iki ndamusombya amafaranga none gusa ibyo nyene sindavyiruka ko byatari nyene ndamwihorera wewe mbafise impamvu ndamurondeye nkamwihorera gusa nyene beshi majority beshi nta rukundo bafise ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari abakinyi ba filime n'abakinyi ba comedy beshi ni wahe mukinyi wa comedy ukunda umukinyi wa comedy nkunda vuga ati munsi bishitse tugakorana akazi je nk'umukinyi nakunda cyane yari Gasore gusa Gasore nawe byarabaye nabi Gasore twaravugana kenshi twarahuye turanavugana arambwira gusa nyene biryo bintu naciye ubucuga umutwagwa n'utuntu twinshi naciye mbanda byihoreye gusa Gasore vraiment nabone yana ndatsira comedy ziwe niyo muntu mvuga ati vraiment gusa nyene n'abandi ndabaraba ngo byabaye nabi gute iwe ushatse kuvuga ngo byarabaye nabi ukuvuka si kukura uko yaje si kwari ubu niyo nuko nyene naringe kuvuga ati uko yahora kera sukwari ubu nubwo ashira igikorwa kuri YouTube nta muntu ntamenya ko yashize ku igikorwa byarase urumva kare yarashira ko abantu bose akamera amahembe bana gusa ubu nta muntu ntamenya ko yashize ku igikorwa ne muba mukanyosha mukanyosha hari abakinyi ba filme na comedy beshi kandi bazwi tuzi nk'abamutima n'abacisha hado n'abarise
ntimwokwiga umugambi mukazokora featuring y'urunani rwa hariya nka kumwe babanyakayanja bize urunani rwo gukora indirimbo namwe mukerekana mushobora mbo ivyo bintu ntitungana urumva bamutima wacisha do barise ntitungana bisanzwe nyimba tutangana umuntu nkuri abagusumvye izina n'amafaranga umuporopoza biragoye urumva umuporopoza biragoye ariko nyene ico cimvo cari ciza gusa ikibazo baravyemera ikibazo ntibavyemera muraporopoza mwumvirize mbo kubaporopoza tuzogerageza tubaporopoze gusa ndibaza bizosaba ibiharuro birebire gusa ndibaza vuba nyene tu mumpera mugenzi wawe namubaza akajambo ka nyuma kuko harya kenshi na kenshi abakinyi turakunda kumurafana umupira cyane umukinyi wa mbere umukomedi wa mbere uzi turetse ngaha mu Burundi no mu Rwanda ukunda cyane ni wahe umukomedi wa mbere yaramutamaje Mr Bean so Mr Bean yari wahehe no muri ava USA uragenda hariya hose ukabona ukavuga ati Mr Bean naramukunda kubyo comedy yo navuga ati today nyemba yakoze negerezwa kuraba hari abagenda gukina comedy canke gukina filme barondera ibintu kugira bashimirwe bemegwe n'abakobwa we nawe meze gute so Jesse kubwa ndemegwe n'abakobwa ko icyambere na mbere hit ko Astonda ifisi si ngombwa ngo ndayirondere no kuri jewe irizana hiti y'abakobwa nabirenze byaraheze ibyo narabirengaye nabo mvuga ati nkene hiti ya buri umwe wese kubyo nshaka kubona like ko onye kuronka followers niyo support ya mbere nivyo bintu mba nkene apana bwo ngo abakobwa gusa no everyone uvuze yuko hiti y'abakobwa wayirose ariko benshi baribaza ati umukobwa nicyo kintu cyambere gisubiza inyuma mu byo abari karakora so ikintu cy'abakobwa rero kuvuga ngo basubize inyuma kuri jewe basi kubera ko ikintu cyambere na mbere iby'agaciro ku bakobwa ntabirenze so kuri je sije nabaronde gusubiza inyuma ni mpaka basi abariyo wagiye urabiruka inyuma so kuri jewe novuga ati hate office si kuvuga ngo naronde abakobwa ngo bikino ahubwo bo nyene no bavuga ati Feruza arakora ibikorwa byo turabizi no gusa sindabita ko mutwe cyane niyo mpamvu navuga ati kunsubiza inyuma ntibirimo kuko ndazi subject office Amerika ndabashimire cyane thank you Niki kajambo mwobwira abafana banyu ko ndazi yuko tuzoronka amakomantere tutahora turonka usanga ibintu nyene bibaye support kandi tubibutse mugume musharinga iyo umuntu ashyize kwiganira muparataje mugana abandi nire ijambo rya nyuma wovuga so bikamvuga ati thanks for everybody navuga ati bose navuga thanks kuko hariho benshi ndabizi badukurikirana ku bakunzi bacu so mubandanye mukora support kuko nimwe dufise nimwe twiteze ko byinshi natwe tubandanya tubashimisha so she's like good mumpere mugenzi wawe nawe musaza thank you so much Ile jambo ubwira nk'umukunzi aza gukurikirana muvuge na platform musanzwe mukoresha imbuga kugira baze kwa following nk'abafana banje ndabasabye muze murafollowinga kuri Don't Worry TV amugiye kuri TikTok Don't Worry TV kuri YouTube Don't Worry TV Facebook Don't Worry TV Twitter Don't Worry TV Instagram Don't Worry TV turasabye muze muradufasha ni support ni twiteze muze muranadufasha no kuhagura urubuga rwacu Don't Worry TV nanjye ndabashimiye cyane asante sana yes kunzi ba Rox TV kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Kibanomike bana yimukana subscribe na comment turabakunda cyane